Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari irya nino ku mugabane wa Afrika, muri Kenya, Uganda, Zambia, Afrika du Sud, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu bumanuko mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania, abari irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abantu babiri barishwe mu ntara zitandukanye. Mu ntara ya Kayanza, komine Matongo, haraguye umugabo afise amazina yarazwi ku mazina ya Kabendera, yaciye gandagurwa n'abantu batari bamenyekana ngo bamutoye mu mwonga w'uruzi iyo yariko arava atashe avuye kwivuna akanyota ataha iwe muhira. Urwo rupfu rero kuri ubu ngubu abapolisi bajejwe bariko barakora amatohoza kugira ngo hamenyekane icoba carahitanye uyo mugabo yarazwi ku mazina ya Kabendera, niryo bahora bamutazira. Naho uwundi muntu yaraguye ngaho mu gihugu Murantunga, ngaho mu ntara ya Makamba, ni mu bumanuko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Uyu yapfuye nawe akaba yari umwana w'umwigeme akwije imyaka 17, akaba ari we yatowe ikiziga mw'ibarabara aho cari gitekeye mw'isashe. Uyu mwigeme yaguye ngaho mu komine ya Nyanzarake, uyu muri Buheka niho yaciye agwa. Uyu rero amakuru akaba yemeza ko ivyaciye bimushikira ari ibara, abo baciye bakora iryo bara kandi nabo gushika amangaya bakaba bariko bararondegwa n'igipolisi kugira ngo hamenyekane ukungene uyo mwigeme yoba yaraciye agandagurwa. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano, reka tuje kuri iyi nkuru ivugwa muri politike. Umugambwe Sahwanya Frodebu waraye wijihije isabukuru y'imyaka 32 umaze wemerewe gukora ku mugaragaro. Abo mu mugambwe Sahwanya Frodebu bakaba basaba ko abantu benshi bafunzwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ko CNDD FDD yorekura abagirizwa ivyaha vyo gutembagaza ubutegetsi vyagiye biba ngaha mu gihugu c'Uburundi, na cane cane abagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ivyo vyofasha abahunze igihugu. Harahunze abarundi igitigiri kinini cane, benshi bari mu gihugu ca Tanzania, abandi bari mu gihugu c'u Rwanda, abandi bahungiye mu gihugu ca Congo. Abo bandi bari mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, muri za Kenya, Uganda, mu bihugu vyo mu karere. Hari abarundi benshi bahunze mu mwaka w'2015. Kuri ubu rero umugambwe Sahwanya Frodebu aho wari uramutse wizihiza isabukuru y'imyaka 32 umaze wemerewe gukorera ku mugaragaro, bakaba basaba ko rero abo bahunze igihugu, leta y'u Burundi, leta ya Gitega, leta ya CNDD FDD irongowe na Varisto Ndayishimiye n'abandi bajenerali batandukanye, bakaba
bakaba basaba rero ko borekura abo bose bapfunzwe, abo bose bari mu mabohero bagirizwa ivyaha vyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi, ko bobarekura hama boheza kubarekura ko abandi bahunze nabo bagirizwa ivyo vyaha n'abandi barundi benshi babonye yegereyegere n'intureka zari mu gihugu bagata bakomoka bagahunga ko nabo vyobafasha ko bahindukira bagataha. Ni mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD uhora busaba abo bose ko bataha, abo bose ko bogaruka bakaza ngaha mu gihugu cabo bibarutse, mu gihugu c'amavukiro, igihugu c'Uburundi, ko buri murundi wese ategerezwa gutaha akaza kubaka igihugu ciwe, ariko uko guhimirizwa vyose uko bahora babahimiriza, abo barundi nabo baciye bahunga igihugu baranse kugaruka ngaha mu gihugu c'Uburundi. Umugambwe Sahwanya Frodebu rero ukaba ubona ko inyishu yo gutora umuti w'ico kibazo nyine, inyishu y'ico kibazo atakundi ari uko leta yarya umutima amenyo ikarekura abo bose bapfunzwe bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba basaba ko rero abo baciye barekugwa n'abandi barundi bari mu makungu bagirizwa bene nk'ivyo vyaha nabo botahuka, hama n'abandi bahunze nabo bakaboneraho bagatahuka mu gihugu, ngo naho bitari ivyo abarundi bazokwama bahunga Uburundi, abarundi bazokwama baba hanze y'Uburundi kandi babeho nabi bari bafise igihugu cabo c'amavuka, igihugu cabibarutse. Ivyo nivyo mu mugambwe Sahwanya Frodebu basaba leta ya Gitega, leta ya CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Naho Faustin Ndikumana uyu nguyu ahagarariye ishirahamwe Parseme araha impanuro ikigo Anagesa, ca kigo cy'igihugu ca leta kijejwe gufasha abarimyi mu kubagurira umwimbu wabo, cane cane barabwira ko ivyo bakoreye abarimyi b'ibigori ari akamaramaza, gushika mangaya bakaba batari babona amafaranga y'umusaruro wabo, umwimbu wabo baciye bimbura mu mwaka waheze mu giterwa c'ibigori. Kuri ubu rero ishirahamwe Parseme rirongowe na Faustin Ndikumana bakaba basaba abo bose bajejwe ico kigo Anagesa gukurikirana no kugira ngo bafashe abarimyi babone amafaranga, amahera yabo baciye bimbura mu giterwa c'ibigori, ngo naho bitari ivyo ngo biraboneka ko abenegihugu batazosubira kurima ico giterwa c'ibigori kandi vyari bifise akamaro gakomeye cane ku gihugu, ku mwimbu w'igihugu wose muri rusangi. Akaba rero yasaba ko abo bajejwe ico kigo Anagesa bagomba kubikurikirana kugira ngo ayo mafaranga y'abarimyi atangwe. Ni mu gihe umushikiranganji w'intebe, umushikiranganji wa mbere uyu ni Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, nawe yari yashizeko isango itagomba kurengwa, ariko iryo genekerezo, iyo tariki yari yatanzwe n'umushikiranganji wa mbere yaraciye itubahirizwa n'iryo shirahamwe Anagesa, baciye barenzako ikiringo gishika ku mezi abiri kiraheze umushikiranganji wa mbere atanze iryo sango ko Anagesa yagomba kuba yahejeje kuriha abo banyagihugu, abo barimyi bari barashoyemwo umwimbu w'ibigori. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, turabakengurukiye cane, muri abo kubahwa n'agahwane.